ezo saa 5 saa yinde n'iminota 40 ningahe santora telefone ya mwene wacu sanza kuri YouTube kuri byabaye so turi ngaha ari nsanda yugurura ajyamye urumva yajyamye nta wundi mutima baramuterera ntavuga ntahemba burya nayimwekereze ko ukugusa uku ajyamye nagiye mbona atwenga azazabuka atwenga azazabuka ndavuga ati Imana irakoze kweri kabisa gokomera amashumwe w'abami Yesu aratwenga ngo aho ni hehe acarambaza ngo aho ni hehe atahanye ni kwa pastor kumusaga tunivyo ngo yego mbona aratwenze ngo ebana ngo bwa ndi ngo wavuze yuko ngo akira ati bwa bundi urabivuze kweri kabisa abari mu bitaro tego ze nabize kwaza gukira burya anye nta kintu yafata burya mu masaha 5 y'izoro ari abazo bamunzanira amata burya nagiye mbona yitsaratsara yanywa borora twenze baramuhana umwana ngo unye ari uwa yarafise umwana nkuko nyene tsara umuwati umwana wamuboye nuwande ngo ni wanaka burya ngo kuva mu gitondo ntabwo yashaka kumenya ibintu ntabwo yashobora kumenya ibintu umva nuwo mwana ya telefone avuga ati zewe byanse navuyeho mvuga ati zereka ngende ndazi uko akira ndasima kwigitangazo saraye kibaye cyo ubuzima kwanze nuko ejo hari amavuta kiza kandi nubari hano haleluya nubari hano bizere kwakira mu izina rya Yesu haleluya amen nanje shimira Imana ejo nabonye igitangaza mvuye ngaha nari ngiye kurangura sanga amahera natwaye yatakaye amangeze aho ndiko mvaye nyandiye nyene kugira nature ndavuga ati amahera yatakaye umuntu acambira ngo ufata ngo ngurumba ngo nunazo no hasi ngo tekera ngo wikorere ngo hamutandatsira mu mafaranga Yesu nashimye haleluya igenda nkivuye ngangeze muri ville mbona umuhungu azaribuka acarambaza ngo ngizopfa kabikoreye nguraranguza tego hama acambira ngo ndakwereka aho zishira andatereka acambira ngo rero mbere ngo wewe ngo ivyo kwanda ngo girane ngo ivyo reka wowe mbwira amahera wifuza ndamubwira ati je nshaka 70,000 arambwira 70 acharaba haruri noti za 10 zitanu usenkanye mire ntiyajya to yaje atari sebutani je sinayatora amaranga arashira ku 10,000 amasuwa sana to yaha navuze je ko ari sebutani atari sebutani je sino nekanye nyene numva ndipoze Yesu nashi ayo ageze cuvuga igifaransa amarero bigenze arashira ko bibiri biba 62 ndavuga ati bazi rero nabonye kuri umukiri mpaso wasari senga amarero aravuga ati jewe ndashira ko bibiri bibe 62 ariko amavuta arakora baje arabemeza ku ngo amaje ndavuga ati nukuri haraho yagejeje ati yamena kuri ntabwo amarero ndikorera basuma y'umukarani Yesu nashiye muri uwo mwanya nyene yayandi yose nari natakaje yaraje n'inyongera yayo ndavuga ati nukuri ntawazindukiye gusenga yo hava marama ariko amavuta yejo wewe waza kwera kwijana yo dukomere Yesu amashi menshi cyane twaravuze ko ayo mavuta agiye kuduha favor giye kuduha igikundiro ibintu bigiye kuza birikora amavuta yorosha ibintu amavuta yorosha ibintu amen amashi menshi kuri Yesu munyarutsa abandi Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi nagomba shima Imana kubw'amasengesho yejo nukuri yambereye igitangaza je nari maze amezi 2 ngwaye umugongo ntashobora kunama umugongo kanje akaguma mba kumenga ni pilipili aha mu mugongo nari ivuje ngira nta miti ntafashe amaserumu yose azijya paracetamol zivanze na tramadol barante ariko byari byarazi ejo pastor hejeje kudusiga y'amavuta naragiye ndicara nca ndisiga mu maso ndatuza agapira buke nari nambaye igitenge nca ndasiga aho hantu ndasiga no ku birenge Imana y'ubushobozi nca dutashe nca gusuhuza umugenzi wanje aragwaje mama w'igihe kirekire shitseyo turiko turaganira numvise uruntu ruroha nk'inka nkumva kwabira nk'inka ngaha nyene mu mugongo bwabo rero nguma ndamubwira numva iki kintu haleluya
amashi menshi ku mwami wacu Yesu. ntacyo ndabyemera fasha icagenda ndasenga nyene ndashima Imana. Haleluya. Tinduka ugenda duhejeje. Akize mu izina rya Yesu. Amen. Nitwokomera amashi umwami wacu Yesu. Nitumutere haleluya zitatu. Hallelujah! Hallelujah! Amashi menshi ku mwami wacu. Yarapfuye ariko byararangiye. Dukomera amashi umwami wacu Yesu. Wowe ari umutego. yanzoka ikitera ifata n'amazi ndayisutseko ntamvuga ati reka ndayiturira nimunzane ikibiriti ndayiturira ikirafa ndayita mu mwonga ntamvuga ati uya muroza ntembereye n'ukuri ndamuturiye ndamwishe mu izina rya Yesu. Amen. Amashi menshi kuri Yesu. nanongera ngahamagaze nshima Imana ko iyi tariki nyine niyo yampereye ko ikibondo nayisabye itariki ya 15 n'ukuri ndashima Imana ko ikibondo yari nayisabye akimpaye itariki 15 z'ukwezi kw'icumi amufise gushima kwanje Imana bamwe. Amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Uno musi ugira kangahe? Sigaye imisi ngahe? Tuzogera ku musi 11 bimeze gute bashe? Bizoba bikaze. Intahe nejo hari izindi nahe zirabandanya. Imana yabandanye bakorere, irabandanye ibiyerekira, irabandanye bakize, irabandanye bishurire, irabandanye ariko basha Imana yamanuka no kuzura ivyari vyarahambwe. Tuvuge amina. Tuvuge haleluya. Na kindi cyatumitegura iminsi nukuzura ubuzima bwacu. Satani afise akazi ko guhamba ariko Yesu afise akazi ko kuzura. Ntabwo muvyumvise neza. Yesu afise igikorwa cyo kuzura.